Barundi kazi namwe nshuti z'Uburundi, turabahaye mwaramutse namwiriwe, bivanye naho muherereye canke aho murabiye kino kiganiro. Kuri mikro ni Ismael Sibomana nije ngarutse, ariko inyuma ya kamera turi kumwe na Zombi ariko avyitwaramwo neza muri no misi. Ndagarutse rero kugira ngo nongere mvuge gato atari cane, tuzogenda tuvyagura bukebuke nko twabivuze. Économie sociale et solidaire. Ubushize twari twakoze ikiganiro nyene kivuga kuri économie sociale et solidaire. Bamwe muri mwe benshi banashaka amakomantere yanyu, twabonye benshi batwandikiye basaba ko twobaha igitabo giteguwe. Ivyo nibisanzwe biriko birigwako kandi bizotegerezwa gushirwa mu ngiro, kubera ko économie sociale et solidaire twabonye ko ari uburyo bumwe mu buryo busanzwe buhari buzoshobora gutuma abarundi dutera imbere ataho dusize inyuma mu iterambere. Rero kuri bashasha mutari muzi économie sociale et solidaire, murashobora kuba muriko muribaza mbe ivyo bintu ariko aravuga n'ibiki Ismael? Économie sociale et solidaire mu ncamake, ngoma ndabivuge kugira ngo nibutse abavyibagiye, ariko kandi no kuri bashasha. Économie sociale et solidaire ni uburyo abantu, umugwi w'abantu basangiye ibibazo canke basangiye ivyo bashaka bishira hamwe mu ntumbero zo kugira ngo bo nyene bifashe canke biteze imbere iyo bariko baragwanya ubukene canke bariko baragwanya ca kibazo basanzwe bahurirako muri rusangi. Rero kugira ngo bitahurike neza, reka dutange akarorero. Nk'akarorero dufate, murabona harya mu makartier tubamwo, murabona harya muri burya burere tubamwo harimwo amabutike. Arya amabutike, dufate kari butike idandaza imiceri, idandaza amavuta y'amamesa, idandaza ibigori, ifu y'ibigori par exemple. Ni ukuvuga irya quartier yacu ivyo bintu vyose tubigura kuri butike. Mu yandi majambo, barya abantu ino communauté yacu canke abo bantu tubana muri iyo quartier, turakeneye ivyo mpejeje kudondagura, yaba iyo fu, imiceri, ivyo bigori, ayo mamesa turabikeneye, duca tubigura kuri ya butike. Mugabo ikibazo gihari, iyo ukwezi guheze ntidushobora kuja kuraba butike tumubwira ati rero butike wewe ko twagushoreye ibintu vyinshi, raba uduhe ko make yuko kuyo wungutse. Mwisanzwe ivyo ntivyokunda ivyo ntibishoboka. Niyo mpamvu rero muri économie sociale et solidaire iza kwishura ico kibazo, iza gukuraho ico kibazo. Ikindi kibazo kunda économie sociale yishura ni ikibazo gihuye no kuduza ibiciro, aho usanga umubutikiye ari umwe kw'isoko, abo twita aba monopolaire, ugasanga kw'isoko ari wenyene shaduza ibiciro kubera ko azi dutegerezwa kuza kubigura iwiwe, tutabiguze iwiwe atakundi kuntu. Rero muri ico gihe iyo hariho économie sociale et solidaire, ivyo bintu ntibiba bikibandanya, birahagarara. No kuvuga ntibiba bigikunda ko batudugiriza ibiciro, kandi irya nyungu tutomusaba ukwezi guheze muri économie sociale et solidaire turayimubaza. Bisigura iki rero? Bimeze gute? Neko ntaga karorero dufate ko muri quartier tuba turi nk'abantu 1000. Abantu 1000 dushora muri ya boutique. Muri iyo boutique hari inyungu tumusigira boutique. Muri économie sociale et solidaire bica bigenda gute rero? Babana 1000 baca biyeganiriza hamwe, bagashaka kugura vya bigori bashaka, bakagura ya mamesa bashaka, bagura ya miceri bashaka, bagaca bayishira ngaha. Nk'akarorero, dufate yuko abantu 1000 bashobora gufungura ibiro, bakonsoma nk'ibiro nk'amajana 5 ku ndwi. Kuri iyo majana 5 ni bake ku bantu 1000, ariko ntaco. Iyo miryango 1000 reka tureke gukoresha abantu, dukoresha imiryango 1000.
dufate ku ndwi ko bashobora konsoma nk'ibiro 500. Ibiro 500 rero cyawumva mu kwezi bakonsomye ibiro 2000. Nubwo ku kiro kimwe baba bunguka ko amafaranga ari hagati y'150 canke n'200, reka dushake dufate ku kiro kimwe ko bunguka amafaranga 200. Nukuvuga amafaranga 200 kugwiza ibihumbi 2000, dushatura amafaranga tuza gutora amafaranga 200 kugwiza ibihumbi 2000. Ibi ndiko nabikubwira nawe ushuzura bikora muri telefone yawe kugira urabe inyungu twatwungutse. Nukuvuga abantu iyo imiryango igihumbi pavenye kugura ibiro 2000 ku kwezi, ya botike yabo iba yungutse ibihumbi 400. Dufate n'ifu y'ibigori ko baba bayigura uko nyene, hanyuma kandi n'ibiharage sinabivuze. Dufate muri rusangi ku kwezi ko bashobora kuba bunguka amafaranga ibihumbi umuriyoni canke miliyoni 2, kuko ibiro 500 ku miryango igihumbi ni bikeyi cyane. Dufate yuko muri rusangi bunguka miliyoni 2. Izo miliyoni 2 rero ntiziba zikija mu minwe ya mu butikiye, oya, izi miliyoni 2 zajija mu minwe ya mwebwe nyene. Nukuvuga izi miliyoni 2 harimo amafaranga ifamiye imwe yasiga kwa butike n'indi famiye gasiga kwa butike, muyiganiriza hamwe rero agashavyara izi miliyoni 2. Izi miliyoni 2 rero nk'abantu murashobora kucavuga ati tuyikoreshemwo ibindi canke duterere amashure abana bacu bige neza. Ikijya kiraro kijabutsa abana bagiye ku ishure kirakunda guha n'ingaruka, reka tushubake. Nukuvuga bon ego mu miliyoni 2 ntivyoshoboka, mugo urumva yuko ku kwezi mushobora kwegeranya miliyoni 2 amafaranga bagarukako, urumva yuko aba ari intambwe muri ko muratera. Ushobora yuko uko mugenda muba benshi niko mugenda mwunguka menshi, kandi uko imisi igenda ihera nuko amafaranga ateragwira. Rero igihe kanaka murashobora gusanga mufise amafaranga menshi, mugasha mukora ikindi gikorwa giha abana banyu akazi, kigaha abana banyu akazi. Nukuvuga mugasanga mukoze nk'akarorero nka boulangerie canke mugize nka restaurant mwebwe nyene muzishoreramwo, canke ugasanga mwakoze ikindi gikorwa nyene de public kiza gufasha abantu muri rusangi bakaronka akazi, abana banyu bariko bariga bakaronka aho birirwa. Rero urumva yuko economie sociale solidaire ntabwo ari question gusa kugira ngo twishorere, urumva yuko hariho n'akandi karusho kuko tubikoze neza gashobora kuvyara ubushomere bukagabanuka. Ibi niko ndabisigurira abantu ari bashasha mu kumva economie sociale solidaire. Aye sinashimye kuvuga ibiharuro byinshi, ndazi mwari kuvuga ati kumbe nuko bimeze. Okay, ikindi rero shakini navuga kijanye n'ico kugabanya ibiciro. Urabona yuko iyo economie sociale solidaire iri kirakorwa neza, ari boutique yacu, niko ndatanga akarorero kuri ivyo ko ni byinshi economie sociale iragutse. Ushobona ya boutique yacu turashobora gufata ingingo twebwe nyene kuko bari by'iwacu, ibintu bikaduga ugasanga abadandaza kuri marché bo bunguka nk'500, ugasanga nk'umuceri ugugwa 505 kurangura, mugabo ushise ku isoko kagugwa 600. Twebwe kubera abari boutique yiwacu kandi utegezwa kwishorera, turashobora gusha tuvugana ati rero twebwe abanywanyi bacu bazogura ku mafaranga 5,700, hanyuma urumva yuko abandi bagurisha 6,600 namwe mugurisha 5,700, urumva yuko mwebwe muba mwigabaniriza ibiciro. Hanyuma kandi iyo nyungu iboneka y'amajana 2 kaza muyifisemo uburenganzira. Rero economie sociale solidaire ahanini nivyo ibije gukora. Economie sociale solidaire nivyo iriko iragerageza kugira ngo igabanye ubushomere, ibintu by'ibiciro byo kuduza ibiciro bigabanuke. Niyo mpamvu rero muri Kibonobono dufise n'imigambi harimwo ibintu bijanye no gukora ifumbire, kurima, kugira ngo tugwize umwimbu.
kugwiza umwimbu rero nongera nkabwira ko hari umuntu ariko arankurikira ari ruguru adashobora gusoma muri butike, ariko reka nerekana agafenomene kamwe gakunda kuhaba kahari. Dufate nk'akarorero, umurimyi w'ibigori arimye ikigori ciwe akigurishije 1,200. Kiguzwe umugwiza atunga akiguze, agiha dufate ko vyaguze abo twita abagrossiste. Abagrossiste nabo bagenda kubitora, abagrossiste babitoye basha babiha abafournisseur nabo barabitoye babiha abakomersa nabo bagasha babiha abadetaya kugira ngo bishikire umukonsomateur wa wundi atarimo ikigori. Nukuvuga ikigori umudandaza yaguze umurimyi yakigurishije 1,200, kizoshikira ujya muntu aja kugifungura kigeze nko 1,800. Urumva yuko hari amafaranga yiyongereyeko. Ayo mafaranga 1,800 azorihwa canke azotangwa umuntu akonsoma ikigori ni wa wundi adandaza amamesa canke ni wa wundi adandaza ibiharage. Muri ico gihe rero uca wumva yuko muri ico gihe ushiza kumva yuko wa muntu adandaza amamesa kugira ngo aronke ubushobozi bwo kugura ikigori bizosaba ku mamesa kazoduza igiciro kugira ngo aronke ubushobozi bwo kugura bya bigori bizimvye. Rero ikibazo kica kiza kuhaba, we washoye ibigori ku 1,200, usanga biriko birakugora cane. Wadandaje ibigori vyawe ku mafaranga make, mugama mesa nayo ushiza kuyagura azimvye. Muri ico gihe rero usanga nawe uri kurahomba. Ikibashiza rero ni icayi. Muri economie sociale solidaire twavuze yuko niba abantu baba basanga ibibazo biyegeranya bakegeranira hamwe. Ibi bisigura iki? Ujya mudandaza rimye ikigori arakominikana n'umuntu arima amamesa, bakora ikintu kigomba kumera nka troke, ariko tukaraba agaciro k'ikintu. Muri economie sociale solidaire dukuramwo abo twita aba intermediaire canke abo twita aba commissionnaire, n'abantu baba bari hagati y'umurimyi n'umuntu aba ari hagati. Aba intermediaire canke aba commissionnaire n'abantu baza kuba hagati y'umurimyi n'umuntu afungura ico kintu. Abo bantu tumaze kubakuraho rero, ajya amafaranga yose yiyongera ko hagati acavamwo ibyo kurya tukasha tubigura bizimbutse bikava mu murima bishikira umuntu abifungura, kubera ko genda bica mu bantu benshi, umwe wese agenda aronka kinyungu gwiwe. Ariko bivuye ku murimyi bikaja kumuraga ifungura, ikintu kiba kikiri hasi. Aho rero iterambere risha rishoboka uko ba bantu bose bashaza bararonka ubushobozi bwo kugura. Rero turagihuza nuko kuntu mukunda kubona ibintu rimwe na rimwe, ugasanga nk'umuntu egome ararima itomate ariko mugabo biramunanira gusuma akanyama kubera ko ubushobozi afise ni buke, afise ubushobozi buri hasi bwo gushobora kugura ivyo bintu. Rero niko ndaca ku mayange muri economie sociale solidaire ibintu vyaguse cyane. Murumva yuko dushize ingufu hamwe dushobora kuvyara amamiliyoni menshi cyane. Rero niyo mpamvu muri kibonobono dufise icivugo kivuga ngo umurimyi mudandaza kandi umurimyi muguzi. Ukuvuga twebwe nye duhanahana tugakuramwo aba intermediaire. No ndabizi namwe murabizi, dufate nk'ubuyo ugiye kugura imodoka ugashaka umukomissionnaire canke ugiye kugura inzu canke parcelle ugashaka umukomissionnaire, ugasanga parcelle yari ifise valeur y'imiliyoni 100, kubera muga hagiye mu komisionnaire ishigwa ku miliyoni 120 canke 150. Kubera mu komisionnaire muga yari umudandaza n'umuguzi bihuriye, inzu y'imiliyoni 100 yari kugurwa imiliyoni 100 nyene. Rero nuko muradukurikirana numva no bongera kubatera intege. Ubu tugiye gukora ibiganiro novuga ngo by'urukurikirane bivuga kuri economie sociale solidaire, abarundi twisangemo. Kuko nk'ubu muri kibonobono uje kugura isabune yaho bakora uri umunywanyi, ibiciro biragabanije, kandi ntibibagire yuko inyungu iboneka nawe wifisemo uburenganzira. Uje kugura kawunga, ifu y'ibigori ikoboye, ibiciro biragabanijwe ku banywanyi kandi inyungu izoboneka ni iwawe. Rero turamenyereza, twimenyere kwishorera. Kasa nsaba n'umuntu atarabo munywanyi
wa kibonobono umutahe n'ibihumbi 12 vyonyene ugacuronka uburenganzira ku bikorwa byose bimaze gukorwa. Rero namwe muko muradukurikirana please utarabikora come on karibu, imiryango iracuguruye ko turashahamagara abantu kugira ngo tubasigurire babibemwo babitahure, hanyuma tukaba tubifurije kuroranirwa no kugira ngo kibonobono kugira ngo kibonobono ishishikare yataka igihugu cose mbere no mu karere kose. Nyene economique sociale solidaire iganze itegeke kugira ngo turabe ukuntu ibiciro biguma biduga vy'ifungurwa ko vyogabanuka, hanyuma kandi no kugira ngo umuntu wese agire uburenganzira ku mafaranga, ivyo twokwita accès financier, agire habe ico bita inclusion financière, ikintu ca exclusion financière tucigize inyuma. Ariko kandi ntitwereka kutabipfuriza na Noheli nziza kubayemera gushaka kubayihimbaza, tubifuriza Noheli nziza, ariko kandi tubifuriza n'umwaka mushasha mwiza wa 2026 nubwo turawushikamwe, ariko turizera yuko tuzohonyoramwo impunda marembe. Ciao ciao, thank you.